Uruganda Musumba Electric Poles ni rumwe mu nganda zihingura amapoto ambeto na rume. Urwo ruganda rukaba ruhingura amapoto y'umuyaga nkuba akozwe mu vyuma, isima n'umucanga. Leta iraherutse gusaba amashirahamwe atandukanye akorera mu gisata c'amasoko ntanga nguvu no gutumatumanako amakuru gukoresha inkingi z'amatara zikozwe hakoreshejwe isima canke ivyuma bikorewe hano mu gihugu. Naburya umuyaga nkuba ariko arahara mu ruganda ntibacura. Twebwe ciyumviro cyo gutangura gukora uru ruganda cyatanguye igihe kuko dusanzwe dukorera muri ico gisata cyo kubaka imihora itwara umuyaga nkuba. Twasanze muri ico gisata hari ikibazo gikomeye cyane kiva ku nkingi, ivyo bita amapoto. Rero amapoto inkingi zara zikoreshwa ngaha barakoresha inkingi nyinshi z'ibiti. Ivyo biti navyo mukamuzi yuko dusanzwe dufise ibiti bike mu gihugu cy'u Burundi, niyo mpamvu leta irahimiriza abantu gutera ibiti ku mitumba n'imisozi yose y'igihugu. Hama tuvuga ati ibiti tuzokoma tubica gushika ryari. Cyo twiyumvira ikindi gikoresho twokora canke twohingura kugira ngo gisubirire izo nkingi z'ibiti. Niyo ico ciyumviro cyo kubaka canke guhingura izo nkingi zikozwe mu isima cyangwa mu bikoresho kama caje kizananye. Hama ikigira kabiri dusanga izindi nkingi zara zikoreshwa mu vyuma bitwita amapoto metallique, ni nkingi ziva hanze. Kugira ngo ushobore kuzironka bisaba amahera, kandi ayo mahera si amahera asanzwe n'amahera mva makungu. Ayo mafaranga nayo murazi ko tuyakeneye mu gihugu mu bikoresho byinshi cyane. Tuvuga ati naho nyene izo nkingi zikozwe mu bikoresho kama zikiye kuba inyishu muri ubwo buryo bwo gukoresha amafaranga mva makungu muri izo nkingi z'ivyuma. Niyo mpamvu rero twace tutangura kwiyumvira gukora izo nkingi muri Musumba Steel, tugira ico gisata gishobora gukora izo nkingi zitwara umuyaga nkuba mu bikoresho kama. Turashimira leta mu ntumbero yo gushigikira abikorera utwabo mu migambi yabo ko yashoboye kudushigikira no kwifatanya n'abene gihugu bose muri iki kibazo gihari cyo gushikana umuyaga nkuba no kwiteza imbere cyane cyane, ko babandanye badushigikira muri uyu mugambi wo gukoresha inkingi zikozwe mu bikoresho kama cyane cyane mu isima, umucanga n'urucekeri, kugira ngo badushigikire mu gutahuza amashirahamwe yose nka Regideso ikora mu kubaka imihora itwara umuyaga nkuba, n'andi mashirahamwe yo gutumatumanako amakuru akoresha ayo mapoto y'ibiti mu gutwara insinga zabo, kugira ngo bashobore gutahura uyu mugambi yuko ari umugambi wo gushigikirwa. Uruganda rwa Musumba Electric Poles and Accessories ni uruganda ruva mu muryango wa Musumba Holding. Musumba Holding ikaba ifise amashirahamwe menshi cyane. Muri amashirahamwe hariho ishirahamwe ryitwa Musumba Steel. Iryo shirahamwe risanzwe rikorera mu byerekeye guhingura ibikoresho byo kubaka amazu n'ibindi bikoresho. Hama hariho igisata kimwe gikora amabati, imisumari n'ivyuma twita amatube n'amatiyo mobilier. Hakabayo n'ikindi gisata rero citwa Electric Poles and Accessories, nico dusanzwe dukoreramwo. Ico gisata rero gihingura uno musi gihingura inkingi zitwara umuyaga nkuba zikozwe mu bikoresho kama. Ivyo bikoresho navyo dukora mu izo nkingi n'umucanga, urucekeri n'ivyuma twita amafera beton. Ivyo navyo vyinshi muri vyo bikorerwa ngahi iwacu. Hama yikaba rifise n'ibindi bikoresho rizohingura mu minsi iza, ariko uno munsi
tukaba dufise abo dukorana ibyo twita ama accessories. Muri ayo accessoire harimo imigozi, ibyo twita ama conducteur, ni harimo ama isolateur n'ibindi bikoresho byose bikenerwa mu gutwara umuyaga nkuba cyangwa mu kubaka imihora itwara umuyaga nkuba. Uruganda Musumba Steel Electric Power and Accessories ni uruganda ruri muri Ibujumbura, muri komine Ntahangwa, zone Mutimbuzi, mutumba Maramvya, transversale ya 13, uvuye ku ikaburimbo rija mu Cibitoki, ibabara rikuru nimero 9, ni metero 500, niho ubwo ruganda rwacu ruherereye. Ubuyobozi bw'uruganda Musumba Electric Police buravuga ibikorwa bimaze kurangurwa. Kuko tugeze ko muri Musumba Steel Electric Power and Accessories sibike turamaze guhingura amapoto arenga 1000 ari ngaha, hama turamaze kubaka umuhora wababa ikilometero uva kuri BTC iruhande y'ikivuko ca Bujumbura ugashika ahari ivyuma biduza bikwega amazi muri Tanganyika biyatwara mu gisagara. N'umuhora twakoranye na Regideso kandi tukoresha izo nkingi zacu duhingura ngaha nyene. Ni n'abandi bantu basanzwe bakora amahinguriro bafite imigambi yo guhingura ibikoresho bisanzwe baba bakeneye imihora mito kugira ngo bashobore kwinstalla amatransfer yabo. Kare barabagura inkingi zikozwe mu byuma zisanzwe zizimvye, ariko uno munsi basigaye bikora kuri izi nkingi zacu kubera ubukomezi bwazo n'igiciro cyazo kiri hasi cyane. Muri uyo mugambi nyene twarashoboye no kuzana ubundi buhinga bushasha mu kubaka imihora, aho byari bigoye cyane kwimba ibinogo byo guhagarikamwo iyo mihora twubaka byo twita ama fondation. Aho ikinogo kimwe abakozi batatu wasanga bacimba iminsi 2 cyangwa umunsi n'igice. Uno munsi ama mashini twazanye adufasha gukora ico gikorwa mu minota 15, hagati minota 10 minota 15 imashini ibiyahejeje kwimba ico kinogo gifise uburebure buhuye n'inkingi tuba tugomba gushinga. Ivyo rero bica bituma amasanganya ku bakozi aba make, haba mu guterura ayo mapoto, haba mu kuyashinga. Hama izo mashini nyene dufise turafise naho abakozi bahagarara bariko barakora ibikorwa bitandukanye hejuru ku mapoto, aho barabakoresha ingazi canke ivyo twita amagrempet. Ibyo nyene byatuma haba amasanganya. Nukuri turashima cyane intambuko mu iterambere iryo shira hamwe Musumba Steel Electric Power and Accessories iriko riradushikanako. Akarusho nikabuze. Akarusho ka mbere nuko ikiguzi giheza kikagabanuka kikaba gito, aho wasanga ipoto y'icuma igugwa amafaranga agura ipoto y'icuma ari incuro 4 canke 5 kuyo dusanzwe tugurisha ko ipoto ikozwe muri ikoresho kama yo twita electric poto en béton armé. Rero ico akona karusho ka mbere. Akarusho ka kabiri nuko izo nkingi kuzironka vyihuta cyane, bishobora gutuma ibikorwa binyaruka tutarinda gutanga igihe kirekire cyo kuzana izo nkingi tuzukiye mu gihugu cy'Ubuhindi, mu gihugu cy'Ubushinwa canke mu gihugu ca Turkiya. Ariko bikorerwa ngaha iyo batanze le commande canke iyo amashira hamwe yubaka iyo mihora adusabye izo nkingi, kenshi tuba tuzifise mu bubiko bwacu. Hama ikigira gatatu ni inkingi zikomeye
mu buryo zikozwemwo, hama ni inkingi ziramba uko zishobora kumara hagati y'imyaka 50 n'imyaka 70 warayishinze neza. Ubwo buhinga bwo gukora izi nkingi zitwara umuyaga nkuba ni ubuhinga bushasha mu gihugu cy'u Burundi, uko ni ubuhinga bushasha uko ntibwari busanzwe bumenyerewe. Twari dusanzwe dukoresha mu gutwara umuyaga nkuba inkingi z'ibiti, kandi muziko zari zisanzwe zifite ikibazo, dusanzwe dufite ibiti bikeya mu Burundi, hama akaba ari n'umugambi wo gukingira ibidukikije. Uyo mugambi ubuza abantu guca ibiti, niyo mpamvu twiyumviriye gushobora gukoresha ubuhinga bushasha, aho dukora inkingi zitwara umuyaga nkuba dukoresheje ibikoresho kama, navyo n'umucanga, ibyo twita urucekeri n'ivyuma, amaferabeto. Ubwo buhinga bwaje nk'inyishu ku kibazo twari dusanzwe dufise mu gihugu cyo gushikana umuyaga nkuba aho dukiye kuwushikana. Rero izo nkingi zizoza zisubira inkingi zari zisanzwe z'ibiti, n'inkingi zari zisanzwe zikoreshwa ari inkingi z'ivyuma dusanzwe dukura mu mahanga, zadusaba kuronka amahera mvamakungu menshi cyane, muziko dusanzwe dufise ikibazo cyo kuyinjiza mu buryo bushemeye. Rero izo nkingi twege dukora tuzigurisha mu mafaranga y'amarundi, hama bikaba bishobora gutuma amashirahamwe ya leta n'andi mashirahamwe yigenga n'amashirahamwe mvamakungu azana igikorwa cyo kugwiza umuyaga nkuba mu Burundi canke gushikana umuyaga nkuba aho utari bwashike coroha mu gihugu cyose. Iyi nkingi mubona ngaha niyo dukoresha mu muyaga gutwara umuyaga nkuba twita mu gifaransa moyenne tension. Hariho ipima imetero 14, hari inkingi ipima imetero 13, hari inkingi ipima imetero 12, hari inkingi ipima imetero 10 n'indi ipima imetero 9, bivanye n'igikorwa tuba dushaka gukora canke abakiriya bacu abatwitura baba bashaka gushikako. Kugira dushobore kwishikana ngaha twakoresheje ibikoresho mubona ngaha. Ubu n'ubuhinga bushasha twege ishiramwe Musumba Steel twazanye mu gihugu ubkera, kugira ngo dushobore guterura inkingi nkizi twakoresha amaboko. Rero ivyo vyatuma abakozi bashobora guhura n'impanuka nyinshi, ariko no munsi dukoresha izi mashini mubona ngaha. Imashini zifise ibikoresho bitatu, ni mashini imwe ariko ishobora gukora mu buryo butatu. Igikoresho ca mbere tugikoresha mu kwimba ibinogo vyizo nkingi. Igikoresho ca kabiri tugikoresha mu guterura inkingi tuzishira mu modoka canke tugomba kuzivyura. Igikoresho ca gatatu tugikoresha abafundi nico bahagararamwo bagomba kugara ivyo twita ama isolateur canke gufunga insinga kuri izo nkingi. Ubwo nibwo buhinga bushasha, kimwe mu buhinga bushasha Musumba Steel yoba ikirazana mu gisata cyo gushikana umuyaga nkuba aho kwiye gushika. Mu kuzimu ikinogo kivana n'ipoto. Inkingi y'imetero 14 tumanuka mu kuzimu imetero 2 n'amasantimetero 20. Inkingi y'imetero 13 tumanuka mu kuzimu imetero 2. Inkingi y'imetero 12 tumanuka mu kuzimu imetero na 80. Inkingi y'imetero 10 tumanuka mu kuzimu twimba ikinogo c'imetero n'amasantimetero 70. Kuba uruganda Musumba Electric Police ruhari akarusho n'intangere. Jewe nk'umukozi so nkoresha imashini birafitiye akamaro kuko nta nguvu nyinshi binsaba. Ikigira kabiri dukoresha umwanya muto yihaba mu kwimba, aho ikinogo twashaka kucimba imisi 2 canke umunsi urenga dukoresheje n'abakozi benshi. Ubu imashini icimba mu minota 15 ibaye myinshi.
hanyuma ku kijanye no guterura ipoto twakoresha abakozi bashika 30 dukoresha ibiti bikadusaba n'inguvu nyinshi, ariko ubu iyi mashini ishobora kuyiterura minota 10-15 ipoto ikabihagaze. Ubumenyi buriho kuko izi mashini twaje tutazizi, byose twavyigiye ngaha. Musumba yaraduhaye formation turashaka kuziga, ubu uye twarongeje ubumenyi bivanye nuko twaje mu ishirahamwe tumeze. Karusho mu muryango nuko ubu uye ubayeho neza kuko nkorera ishirahamwe rimpemba, ntashobora kwibeshaho nk'iyungunganya mu vyo mba nkeneye. Akarusho nakuye ngaha kuvashika aha amafaranga nkura ngaha ndayafashisha ndayatangamwe mu muryango, ukifashisha mu muryango ayandi nayo nkanje nkagutwa nkeneye. Cyambere na mbere ngaha anya ubumenyi nakuye hanze nzana ngaha anya bwariyongereyeko kuko uburyo twasukamwo ibyuma hanze maze gushika ngaha narabonye ibindi bintu bitandukanye ibyo narindi. Icyo ni ikintu cyambere nungukiye ngaha, kandi n'amafaranga mpaze guhembwa ngaha anya narikenuyemo ndaguramwo impene 3, amayandi nayo ndaza ndakota ahantu ho kurima kugira ngo imbuga byeze bishobore kugira n'ubwo ndamandanye n'ikintu. Akandi karusho narose nuko muhira mu mafaranga nkura ngaha anye narose twazanye konteri y'amatara bivanye umushahara mpembwa ngaha. Akarusho bifitiye nuko cambaho mu buryo bwiza, nkatunga umuryango, nkategura n'akazoza y'ubuzima bwanje. Kuva nje gukora ngaha naraguze uduhene 2, ubu mbere kamwe kaza karungutse, iterambere rikomeye cyane. Cyo dusaba rero kumbure ibi bikorwa byacu twahora tubikora turi benshi mu mwanya munini, ariko ubu tubikora mu mwanya muto kandi tworohewe, bigatuma muri uwo mwanya munini twahora dutanga ubu dukoresha muto, tuca dutanga umwimbu wisumbuye gusumbya uwo twahora dutanga. Ako kamo ka leta ko kubuza abantu canke amashirahamwe gukoresha inkingi z'ibiti twakakiriye neza cyane kuko yaje nk'inyishu kuri uyu mugambi wacu, kuko murazi ko izo nkingi z'ibiti hambavu yuko atabiti vyinshi dufise mu gihugu, n'ubuhinga bwo guhingura ivyo biti kugira ngo bishobore kumara imyaka myinshi. Mwari muzi neza ko ivyo biti vyara biteza amasanganya menshi, hama na leta yahombera amafaranga menshi, kuko iyo leta ikoze umugambi wo gushikana umuyaga nkuba ku birometero 10-20, iyo mugambi leta yuhaye imyaka 25 canke 30, ariko kuko ivyo biti kenshi wasanga ari ibiti bidakwije imyaka canke bitahinguwe neza, byatuma bibora n'ingoga bigaca bihenuka, hama leta igacisubira kuyungunganya no gutegura andi mafaranga yo gusubiramwo iyo mihora yose iba yahuye n'izo mpanuka. Rero twebwe nka Musumba Steel twariyumviriye gukora uyu mugambi kugira ngo dushobore gutanga inyishu kuri ico kibazo. Rero bica bihurira nuko leta yacu y'u Burundi yatwiyumviriye ko twega bene gihugu kugira ngo ishobore kuturinda, hama irinde n'ubutunzi bwacu. Murakoze. Ubuyobozi bw'uruganda Musumba Electric Police buravuga intambanyi buhura nazo. Intambamyi duhura nazo uno munsi ni kuronka ibitoro bikwiye kugira ngo dushobore gukora nkuko duteza gukora, kuko urabona izi mashini zisaba ibitoro cyane, ariko turashima cyane ko ishirahamwe ryacu Musumba Steel rikorana neza n'ishirahamwe rya leta Sopebu, uko igihe cyose iyo tubasavye ibitoro baragerageza mu bubiko baba bafise kugira ngo twebwe ibikorwa tuko turakora ntibihagarare. Rero iyo habaye kubura ibitoro ntibiba umwanya muniniya, iyo niyo ntambamye dukunda kubona. Ariko indi ntambamye twari dufise ni y'abakozi, kuko twashatse gufata abasore
bakiri bato bagiheza amashure, hama turabigisha kugira ngo bashobore kumenya gukoresha izi mashini. Rero nabo baratugamburukiye, barabikunda kandi babikora neza. Iyi nkingi tumaze kuyishinga turavye aho ibiri ishobora kumara hagati y'imyaka 50 n'imyaka 70 bivanye n'ubuhinga dukoresha mu kuzikora. Mu kuzikora dukenera umuyaga nkuba wamaho, kuko iyo umuyaga nkuba ucitse nuko murakora bishobora gutera ikibazo, ugasanga bifashe umwanya munini cyane kugira ngo dushobore gukura beton mu byo twita amamelangere. Turizera yuko iki gikorwa kizoshika kure kikajabuka imbibe. Turafitanye imigenderanire myiza n'ishirahamwe rya Tanzania TANESCO. Baratwemereye ko dushobora gutwara izo nkingi mu ntara zegereye igihugu cy'u Burundi. Turizera ko ishobora kuzana amafaranga mvamakungu, hama icyo kibazo cy'amafaranga mvamakungu kikava mu nzira. Icyo rero twe dusaba kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira nuko abo dusaza dukorana, amashirahamwe ya leta nka Regideso, ABER n'abandi, bumva bagatahura yuko ari umugambi w'igihugu, ari umugambi w'iterambere. Icyo nsaba uburongozi nuko bokwagura akarere, uruganda rukaguka. Nimba uno munsi turi abakozi 70-80 tugashika amakozi 300, ni inyungu ku gihugu, ni inyungu kwishira hamwe no kubene gihugu bazoba baronsa akazi. Tugasaba kandi ko ibi dukora vy'amapoto bishobora gushika kure n'abandi, haba mu bindi bihugu bakabimenya, naha mu gihugu ibi nkibi amapoto akunda guhenagurika, ibi ntibishobora guhenagurika ko ubukomezi ziba zikozwemo. Icyo dusaba nuko kumbure igihugu cose muri rusangi coshikirwa mbere, kumbure n'inyuma y'igihugu hose bigashikayo, kugira ngo kumbure twahora turi abakozi bake nk'ijana, kumbure akacaboneka nka 500, nabo bakaca biyongera ko nabo bakaronka akazi bakiteza imbere nk'uko natwe turiko turiteza imbere muri kano kanya.